Mu gihe mu Burundi haba ubwicanyi budasanzwe bwahitanye abanyagihugu b'inzirakarengane nk'hariya mu Ruhagarika mu ntara ya Cibitoke ku itariki ya 11 Rusama mwaka wa 2018 hamwe no mu Rutegama mu ntara ya Muramvya ku itariki ya 21 Ruheshi umwaka wa 2021 inama nkuru ONPGH yongeye kwiyamiriza ivyaha vy'iterabwoba yongera isaba ubutungane bw'u Burundi na mpuzamakungu ko ababiteguye n'ababishize mu ngiro ko bokurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Engineer Jean Dodier Mutabazi arongoye inama y'igihugu ijeje gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko ivyaha bituruka ku ntambara n'ibindi vyaha bisinzikaza agateka kazina muntu mu kiganiro yayabanditse n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 2023 Nyandagaro umwaka wa 2021 yamenyesheje ko iyi nama inezerejwe no kubona abenegihugu babana neza mu budasa bwabo badakumirana. Urwego mpuzamakungu ONU washinze ko umunsi w'itariki 21 Nyandagaro wa buri mwaka uzokwama uharirwa kwibuka abantu bahuye n'ivyago bituruka ku vyaha vy'iterabwoba. Ivyaha vy'iterabwoba ni ivyaha bikorwa n'umuntu umwe canke umugwi w'abantu mu ntumbero yo guhungabanya umutekano babicishije mu gutera ubwoba abandi bantu. Uko babisigura kose iterabwoba riguma rifatwa nk'icaha c'agahomeranwa gisinzikaza agateka kazina muntu. Iterabwoba rirashobora gukorwa n'imigwi y'abantu bigenga ataco bahuriyeko n'ubutegetsi. Twihweje ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abenegihugu b'inzirakarengane nk'hariya mu Ruhagarika mu ntara ya Cibitoke kw'igenekerezo ya 11 Rusama mu 2018 hamwe no mu Rutegama mu ntara ya Muramvya kw'igenekerezo rya 21 Ruheshi uyu mwaka n'ahandi tutarinze kwibutsa inama nkuru ONPGH imenyesheje abarundi n'amakungu ibi bikurikira. Inama nkuru ijeje gukinga no kurandurana n'imizi amabaturutse ku ihonyabwoko amabaturutse ku ntambara n'andi mabi asinzikaza agateka kazina muntu isubiye kwiyamiriza yivuye inyuma ivyo vyaha vy'iterabwoba kandi ikongera gusaba ubutungane bw'u Burundi na mpuzamakungu ko ababiteguye n'ababishize mu ngiro ko bokurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Inama nkuru ONPGH isubiye kugaragaza ko yifatanije n'abakozwe ko n'ubwo bwicanyi hamwe n'abashitse ku icumu ikaboneraho no gusaba leta amashirahamwe ategamiye leta yo hanze nayo mu gihugu kubandanya bafasha abo baguye n'ivyo vyago mu kubaremesha no mu kubaronsa ivyankenerwa. Inama nkuru ONPGH isaba abategetsi bakuru ba leta ko bandanya bakomeza ubucuti hamwe n'ibihugu bibanyi ivyo mu karere mbere no kw'isi yose mu ntumbero yo gutuza ubwo bugizi bwa nabi bagakoresha uburyo bwose bushobotse. Inama nkuru ONPGH irakeje leta nkozi leta mvyeyi ku ntambwe ibandanya itera mu kubaka imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'ayandi makungu vyaba ibihugu vyo mu karere canke ivyakure. Inama nkuru ONPGH irakongurukira leta kukungene igwanya yivuye inyuma iterabwoba cane cane mu kurungika ingabo gutabara mu bindi bihugu nko muri Somalia n'ahandi. Inama nkuru ONPGH irakeje abenegihugu abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro kuntu bakora buzuzanya mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu cose. Iyo nama ikaba ibasaba kuguma barikanuye. Inama nkuru ONPGH iranejerejwe no kubona ko abenegihugu babana neza mu budasa bwabo badakumirana haba mu vy'ubwoko amadini canke imigambi. Igahimiriza ko bose bobandanya biyamiriza ububisha bwose butuma umuntu atotezwa azira ubwoko idini canke ibindi bimuranga.